rero ngomba ndababwire rero ikindi gikurikira kandi ni ibintu bidasanzwe imbere birakomeye cyane gose. Umukuru w'igihugu mu minsi naramubwiye ubuhanuzi, ni nabwo buhanuzi je naheruka kuvuga, nari maze igihe je nariko ndavuga ubuhanuzi, hari mu kwezi kw'indwi. Ico gihe ni audio navuze ivuga iminota 4, navuze yuko Imana yantumye kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, yuko Imana imuhaye ukwezi kumwe kugira ngo abe yashoboye kwishura amase y'abanyagihugu barishe, mu nyuma ntibahabwe amase yabo. Mu nyuma ndavuga nti kandi ikindi Imana yantumye mu kwezi kumwe ikibazo c'ibitoro kizobe carangiye. Mu kwezi kumwe, hari mu kwezi kw'indwi, urumva byasaba yuko muri kuno kwezi k'umunani ivyo bintu byose biba vyagiye mu buryo. Sinzi ko ubuhanuzi yabwumvise nuko atabwumvise. Nyakubahwa umukuru w'igihugu Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aheruka kuvugira imbere y'abarundi yuko mu Burundi igitoro kidakenewe. Yabivugiye ku mugaragaro ku maradiyo, yavuze yuko mu Burundi igitoro kidakenewe. Ubu rero nivyo binzanye kubera Imana afise ivyo yantumye. Nagomba menyeshe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye na leta yiwe canke umugambwe wiwe wa CNDD-FDD, ntuzeye igitoro kirabakuye ku butegetsi. Birarangiye, igitoro kirabakuye ku butegetsi. Hanyuma inama nshingamateka yavuye mu busuma, iyo ntizokora. Ubwo buhanuzi nari narabuvuze. Leta baraye bashinze, iyo ntizokora. Mube muravyumva. Ibikurikira biriko birabwirwa abanyagihugu, ata umwene gihugu wese atanumwe avuyemwo. Abahungu, abakobwa, abagabo, abagore, abatama n'abatamakazi, atanumwe avuyemwo. Barundi kazi, jewe Bigirimana nikora, Imana yantumye irambwira yuko amasezerano yasezeraniwe igihugu cy'u Burundi yavuzwe imyaka n'imyaka, ibihumbi n'ibihumbi, igihe cyayo kirageze. Harageze yuko abarundi bava mu buja, harageze abarundi yuko bava mu gasuzuguro, harageze yuko abarundi baja mu mahoro Imana yabasezeraniye imyaka n'imyaka ihaciye. Ubuhanuzi buriko buravugwa buvugirwa imihingo yose. Ikiringo kirageze cyuko abarundi batabagwa. Aho rero Imana yantumye ndababwire kugira ngo mutabagwe, nuko namwe muba mwerekanye yuko mubabaye. Igihe muzoba mutarababara, ntimuzoba murababara nyene, muzoba murarindira kubera ntimuzoba murababara. Mugabo igihe cyo gutabagwa ndabasubiriyemo kirageze. Kandi ndababwira ivy'Imana yantumye, nimuhaguruke mushira ubwoba, mwesi atanumwe avuyemwo. Urumva, mwesi atanumwe avuyemwo. Ibikurikira ngibi ntuzeye Farawo mu gihe c'abanyisirayeli, Mose yamutumye, uko Farawo Mose yabandanya avuga ivy'Imana yamutumye, niko Farawo akagangatiza, niko abantuze abanyegiputa babandanya bagira ivyago, ibikere bikabatera, inda zikabarya, ibintu byose ibintu by'ivyago nyene bikaguma bibashikira. None namwe ndavuga ubuhanuzi, hanyuma canke n'abandi bakabuvuga mukabwumva, mugabo mukica ntuzeye Evariste Ndayishimiye nabo bari kumwe bakica amatwi, mugabo ivyago bibandanya bishikira mwebwe abanyagihugu canke abene gihugu, nimwe bibandanya mubishikira. Ubu rero harageze yuko mutabagwa. Gomba ndababwire urutonde rw'ibintu ingene bikurikirana.
igihugu cyishwe n'abantu batatu Imana yantumye ko abo bantu batatu nibo babanza gufatwa kugira ngo baze kubazwa imbega ubutunzi bw'igihugu babusize hehe. Umuntu wa mbere ni umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Uyo ni bamufate hanyuma bamushire mu gasho avuga ubutunzi yo bwagiye. Ugira kabiri ni Reveriyano Ndikuriyo umukuru w'umugambwe. Uyo ni bamufate bamushire mu gasho avuga ubutunzi bw'igihugu yo babunyegeje. Ugira gatatu ni umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe. Uwo muntu nibo bazi ubutunzi bwanyegejwe. Abo bantu batatu bafatwe bafungwe hanyuma mu nyuma ubutunzi bw'igihugu bavugiye ubutunzi bwanyikiye. Igihugu nigishobora gupfa cyose kubera abantu batatu ntibikunda abo bantu Imana yabantumyeko. Hanyuma mu vyumve neza, jewe nararahiye muri 2024 ku itariki imwe. Abantu benshi muri Dodoma muravuga muti mbega uwo wa muntu yarahira mbega none ari hehe katigera abonekana. Nagomba ndabamenyeshe yuko Dawidi yararahiye, hanyuma Sawuli aratwara imyaka 38. Imana yaramuciye ku ngoma kandi itamwishimiye kubera Dawidi ntiyari bwakure. Nanje nararahiye umwaka wose urarangiye, harihi amabanga Imana itari bwaheze kunshikiriza. Mu vyumve neza. Hanyuma urutonde rw'ingene bizagukurikirana. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaravuze yuko igitoro kidakenewe mu Burundi. Urumva kidakenewe kica kireka gukenerwa ku barundi bose. Nta murundi aca kironka uwundi nawe akakibura, ntibikunda. Hanyuma urumva umuntu aca tangura kutaba akeneye ico gitoro, umuntu wa mbere biza guherako ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Abarundi muhaguruke, ntimugire ubwoba, ntacyo baza kubagira. Nta muntu numwe aharanira ubwigenge bwiwe, canke nta muntu numwe aharanira kubaho neza numwe, nubwo yoba arinde ashobora kumugwanya akamutsinda, ntibikunda. Abasendevurire bava ngo bararugwanye, bagwanye intambara nyinshi, iyi ntambara ntayo baza gutsinda. Ntuzeye Reveriyano Ndikuriyo n'umuntu akunda kuraguza, ngira ngo nta gihugu na kimwe atarajya kuraguza. Ndazi yuko nimba bamubwiye yuko iyi ntambara agiye kuzoyitsinda, uwamuraguriye yaramubesha. Iyi ntambara ntayaza gutsinda, ntibikunda nubwo boraramwo. Ehe rero ingene bikurikirana. N'umuntu uwari we wese, sindinze kudoma ku rutoki ngo nuyu. Uravyumva? Sindinze kudoma ku rutoki ngo nuyu. Ingene urutonde rukurikirana bimeze uku. Muhere kuri perezida, muzibira amabarabara, ntimumwemerere yuko asubira kugenda n'imodoka kubera igitoro kidakenewe, hanyuma agende n'amaguru nawe. Buri muntu wari we wese, nimba ari umupoli arabapolisi, igitoro ntigikenewe, nabo nyene ntibagende n'imodoka, nibagende n'amaguru. Abasirikare nabo nyene kubera umukuru w'igihugu, kubera ijambo rivuye ibukuru rikwira hose, perezida yavuze ko igitoro kidakenewe, muzibire abasirikare ntibagende n'imodoka, hanyuma bose bagende n'amaguru. Yaba umushikiranganje uwari we wese, yaba uwiperereza, ntihagire umuntu numwe asubira kugenda n'imodoka, bose muzibira amabarabara, bose bagende n'amaguru. Hanyuma igikurikira, ngomba ndababwire urutonde rw'ibintu ingene vyifashe. Biraza kurangira perezida
avuye ku butegetsi. Kandi perezida Evariste Ndayishimiye na Ntuzeye na Reveriyano Ndikuriyo na Daniel Geraze Ndabirabe abo barafatwa baje mu gasho. Bantu mwe munyumvirize neza, simvuze ngo mubice, oya, baje mu gasho baze kwishura iyo basize ubutunzi bw'igihugu. Ibikurikira ngibi bimeze uku bo ngomba mvuga ubuhanuzi kuri Ntuzeye Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye jewe ndi kure, sindi impande yiwe, ngomba mvuga ivy'Imana yamumbariyeko. Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze canke mu gihe giheze yaragwaye, harahera indwi zibiri, kandi ingwara yagwaye yari yikumuhitana. Mugabo Imana yaramurindirije kugira ngo azabanze kuza kubazwa ivyo yononye. Yari kuba yapfuye, abimenya vyumve. Reveriyano Ndikuriyo igihe agwaye akagera kure cyane gose, yari kuba yapfuye, mu nyuma Imana iramugarura azabanza abazwe, agaruke abazwe ivyo yononye, abantu yishe akabica ku mugaragaro, akabica urw'agashinyaguro, mu nyuma azabibazwe. Umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Geraze Ndabirabe yaramaze mu minsi iheze, yaramaze indwi agwaye, kandi ingwara yaragwaye yari yuko muhitana, yari guhwera. Imana yaramugaruye kugira ngo azabazwe ingene yahagarariye amategeko atuma igihugu cinjira mu manga. Abo bantu rero bose babanze bafatwe, bose bafungwe, hanyuma bishure ivyo bononye. Ndabandanya. Mu nyuma harimo Ntuzeye, ngomba ndababwira amanota ingene apanze. Mu gisirikare harimo abasirikare 5% bemera CNDD-FDD. Mu gipolisi harimo abapolisi 6% bemera CNDD-FDD. Mu mbonerakure hariho imbonerakure 15% zemera CNDD-FDD. Muraza murumviriza abo bandi bantu bose navuze, ivyo bindi bice navuze vyose nibitemera CNDD-FDD. Mu bakenyerera rugamba nta mugore n'umwe arimwo yokwemera guhwera apfira CNDD-FDD, nta n'umwe, nta n'uwumuti. Aho ndiko ndababwira amanota y'ingene CNDD-FDD ipanze. Ibikurikira rero, abarundi mwese mutegezwa guhaguruka, mu nyuma mukiyamiriza iyo ntwaro yakaryanisha miryango. Abarundi bose atanumwe avuyemwo, mu moko yose mudacanyemwo, kubera nimutacanamwo mwese muraza gushika ku ntsinzi atacononekaye. Mugabo mugacanamwo mukaja mu vy'amoko, murahona kugeza hamwe ngira ngo mu Burundi bazosura gutera abandi bantu bashasha. Ibi bintu ndiko ndavuga mumenyereye tuvuga mukibaza ngo ni ibintu bihava bihera. Mu minsi narababwiye nti igihe ni ciza. Uko mubandanya mumara iminsi, ukuva mvuze buno buhanuzi, uko muzobandanya mumara iminsi ibi bintu bitaraja mu ngiro, niko ibibazo bidasanzwe bizobandanya bibabana, ibibazo bimwe bitagira uko bingana, kugeza hamwe mwisanga abantu muri mu rupfu canke amazi abagera mu izosi, abarundi mwese mushobora gupfira rimwe. Aha ndababwira aya majambo yanditse muri Ntuzeye Yeremiya 15
ikigabane cya 15 umurongo wa 2 n'uwa 3 ati abo abagerewe kwicwa n'inkota baze bicwe n'inkota, abagerewe kwicwa n'inzara baze bicwe n'inzara, abagerewe kutabagurwa n'ibikoko byo mw'ishamba baze batabagurwe n'ibikoko byo mw'ishamba, abagerewe kutabagurwa n'ibisiga baze batabagurwe n'ibisiga.